Abakenyezi b'abarundikazi naho imico n'imigenzo y'ikirundi bitaba intarugo abashariza ruhimbi ubu barajijutse baramenya ko uruhara rwabo ari ntangere mu kwiteza imbere no kuronderera akazoza keza imiryango yabo. Akenshi bazwi nk'abarimyi ariko ubu baranijukiye urudandazwa mbere bakanakora urudandazwa njabukambibe. Abakenyezi bo mu ntara ya Kayanza benshi muri bo batanguye badandariza mu ntara iwabo bamaze kumenya urudandazwa rusaba kujabuka imbibe kandi bakumva ko harimwo akarusho. Bamwe muri abo bakenyezi baciye batangura urwo rudandazwa. Akarorero katabesha nako umukenyezi Nizigama Alice wo mu Gwesero ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza aratuyagira uko yatanguye hari mu 2010. Urudandazwa je natanguye muri 2010 niho natangura kuja ku mupaka narangurira mu Rwanda za Mateyusi hama mu nyuma mvamo ntera ngende Buganda gushika rero 2020 niho covid murabona itanguriye niho naciye mpagarika igihe hatanguye vya covid bugaye imipaka. Nje kugira ndabitangure nta mashuri nabandanije kuno rero ntabandanije amashuri hacaba umudamu w'umugenzi wanje w'umumizirimani niwe yaciye ampugura arambye ati ingo ndakwereka inzira uzuraja kudandaza. Naje natanguye kugenda ntazi mu Buganda ntazi mu Rwanda urabona ko bavunja amadolari cyane mu Rwanda urabona yuko twavunja amanyarwanda niwe nahana amahera akamvunjishiriza sinari bwabimenyere. Kuva atanguye kujabuka imbibe umupfasoni Nizigama Alice yarateye imbere umutahe urongerekana araronka n'umusesekara yahaye umushingantahe wiwe kugira bagure itongo. Nubwo urudandazwa yarugize umwuga wiwe ntivyamubujije kubandanya arangura ibanga ry'ubukenyezi n'ubuvyeyi. Maze kudandaza je hahindutse ibintu vyinshi cane vyaratumye menya ibindi bihugu ariko kare ntavyo narinzi biratuma menya nakongereza gake gake ako ntako narinzi biratuma nyene ntera imbere nyene. Naharonkeye bwa mbere naraharonkeye ubumenyi bituma menyana n'abandi bantu menya n'ukuntu njabuka imipaka nk'idebrouiller nyene. Ica kabiri narangize mariage twarafashanyije n'umugabo kwa narunguka hama turagura agaparcelle ahantu nanje ndatereramwe amahera nk'umugore nyene kugira nanje abone ko hari ico mfise nyene. Nizigama Alice siwe wenyene yarondeye kuduza umutahe no kwiteza imbere biciye mu rudandazwa njabukambibe. Nkurunziza Suwavisi wo muri komine Kabarore zone Jene mu ntara ya Kayanza n'umukenyezi w'imboneza akaba ari nawe ahagarariye ishirahamwe rihurikiyemwo abadandaza njabukambibe ACTF mu ntara ya Kayanza inyuma yo kugomwa na bagenzi we kubera ubwira n'ubukerebutsi vyiwe. Amenyesha ko mu ntumbero yo kugwiza umutahe yatanguye kujabuka imbibe none yarateye imbere ku buryo yanafashije n'umushingantahe wiwe uburyo bwo kubaka inzu babamwo. Narutanguye nubatse 2014 nta ngorane zo mu nzu nagize. Ingorane kwari ukuntu ababanyi babifata babona umenga ni kurengera umugabo umenga ni ukutaguma hamwe umenga dimwe umenga ni nk'ibintu nyene by'ubusazisazi
ariko kubera ko navuze ko nabitanguye nubatse, nabitanguye umushinga ntahe twayaze, tubona ko dukwiye kwisununura ko ubuzima bwatera buzimba ibintu bigorana, ca ndarondera undi muntu amfasha, ca ndabitangura, hama kandi bica biragira umusaruro umeze neza, birafasha mu rugo, umushinga ntahe yarabishimye cyane. Mu kibano niho nyene bitahura neza, babona umenga sinzi ivy'umuntu arimwo, umenga ni kutaguma hamwe, nakagura umuntu dimwe ntaguma hamwe ngo atekane. Ico gihe nabitangura ko turubaka dutanguye kubaka inzu, hamwe hagera igihe nyene n'amafaranga agahera, mugabo je nkasanga nanje nakoze ikintu nungutse, nkashobora kuintervena, nkariha abafundi, nk'umugabo yaherewe, hama nyene akavuga ati courage n'ukuri wego ni byiza cyane. Iryo jisho rimurikira abandi inkuru nziza Suavis asaba abakenyezi badandaza kuja hamwe bakaza baratanga amafaranga bongera bayahanahana muri kino gihe hariho imbibe zugaye kugira ntiyagire usigara inyuma bakwegane amaboko. Abakenyezi baramaze kumenyera yuko umenga ibintu byose n'umugabo n'ikiniki, iyo umagira ukunda akagira kumugahuriza hagati mukabona ko musununuye bimeze neza. Rero nuko bakwijukira bose urudandaza, hama bakaja mu migwi twa dufaranga duke basigaranye bakinikirimba, badakinyikirimba baje hamwe batuma baza baratuma umwe basangira. Ko abakenyezi barashoboye, bapfa kwikengera gusa, barashoboye. Hama ibintu byo gumba dusabiriza imiki tube ko bihagarara, nibahaguruke rero dukore, hama na bya bindi biko byo gucinyizwa byo kumenga nta jambo bizogabanuka, babone yuko umukenyezi n'umugabo bose bafatanya mu iterambere bikagenda neza. Abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze, kandi ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi. Abarundi kazi basigeho kwikengera kandi bagira umwete wo kuja hamwe mu mashirahamwe no mu makoperative.